yabivuye nabandi mu birimwo ababirimwo nabo barimo baravuga ati nshaka umupadiri ni kiye kintu bababwira kabisa kuri je babivemwo oya ndabasabira kumana bibandanye bavyumva ko ari umuhamagaro wabo kandi bumva yuko bavyishimiye kandi bavyiyumvamo babikuye ku mutima ntibumvirize amajambo y'abantu kabisa jewe ndabemereye kuzenda basabira bwa babandanye umuhamagaro wabo. Muvandimwe amakuru yawe ni meza umeze neza ego amakuru yawe rero shaka twaburanye we no wamevye makuru ni sawa imbere yuko tubandanya reka banze kwanza banzura musaba mukanya bari kwikamura kano kanya ndaramukije abakunzi ba JTV aho bahoreye hose imani bane namwe ikaba birangi aho byaheze okay imbere yuko tudanga ibintu byo byose dushe mu maboko y'Imana dusengere nta kibazo dusengere kwizina rya data rya mwana rya mutima mweranda amen. Turagusavye Imana yacu dufashe uyu munsi kwiganiro tugiye gukorana kandi dusaba ufashe abagwaye ku isi yose abari mu ngorane zitandukanye ubaha amahoro yo koranirwa iyo twatubigusavye ku bwa Yesu Kristo nyene mukama wacu amen. Kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Amen. Ahejeje gusengera ndibaze ko ikiganiro cyacu Imana yamaze kucyakira dushe mu maboko ibyo tuza kuganira ngaha nizere ko hari uwo biza gufasha n'ubundi muntu aza kubyungura mu bwenge akazina ka izina ryo ntacyo bavuze babwire abakunzi ba JTV online amazina yawe. Shukuri je banyita Yohani mu Cyongereza ari John ego Yohani Mubatitsi Yohani warumeze neza rero ashe ni saka ubuzima bwo ngaha bugufasha guste wewe ubuzima nyene buraho nyene nibisanzwe nawe uri muri abandi bakora mwijoro uri muri abandi bakora mwijoro yenda kawa ya yo nkora ku mutaga Kwara abantu ngaha bakora mwijoro bakararaye je mwijoro nari no kugaruka muhira nyene karabiri muhira ntiwara ku kazi nyuma ukaca wumva muri hari hamwe bya bihugu twaje tuvamwo ngo nta nuko ndungira nakajana urazi ukuntu babivuga bavuga akajana asha biragoye ngakajana umvise shaka ngakajana kana ukajana nazo ngakuno kaba katuvunye erega mugabo kuri we intozenya avuze ati ndasaba akajana abashaka ni gatoyi bakita akajana ni gatonya ni gatoyi kuri bavuga ati je umpaye nakajya gatoyi nta ngorane akajana ni gatonya akajana uvuga ati muri bike ufise ariko manyaho kajya gatoyi uyakombe uyagize exchange uza amafaranga arimo hafi 300 na urumva amafaranga ngo ni make ariko bakadira ngo none ngo narakajana ngo ndungikira wacha yefata ati kuri twebwe ni make kuri bo ni menshi abo bantu bavuga nkuko rero niki bo babwira nakini babwira ewe kwico nta byinshi nabivugaho kabisa nta nakimo babwira ico nzenya ico navuga gusa bishobose zo turafashanya byo birumvikana bishobose no gufashanya kwana hano vure mu buzima buragoye ntuzenya bari hinzu ubumeme amazi ibifungurwa gasanga kiri kintu cyose ngaha uze kara amafaranga cyose n'amafaranga naho turima naho umuntu arima naho umuntu asoroma yego birari mu hano muganye tuzi naho biremeye naho tuzirimira byose n'amafaranga ashaka ko bavuze wari umeze neza uri muri babandi badakora nijoro oyikorera ku mutaga Yohani ego
mu buzima busanzwe mu Giswahili ndabivuga gute cyangwa mu Kirundi what do you do for living mu Cyongereza icyo nkora mu buzima busanzwe ndakora akazi nyine gasanzwe ntuzenya iyo urazi hano kugira ubeho ukora ubuzi butandukanye ukaronse ugashiramo ingufu kugira ntuzenya ushobore kubona icyo ufungura n'icyo wafashisha n'abandi mugabo nyine nkora ubuzi busanzwe tu Yohani Yohani uri umwana wa kangahe mu muryango umwana w'umunani ufite abavyeyi alhamdulillah Imana yarampezegije Imana guheze ko ufite abavyeyi muri kano kandi n'abatafise bihangane bihangane byo umuvyeyi wacu twese ku isi ni Imana nevyo yes turaba naho twobura abavyeyi ngaha ku isi dufise b'umubiri mugabo turafise umuvyeyi mu ijuru we yama adufise ko amaso oya nivyo kubera uje ufise umuvyeyi naho wowe ushaje naho yo bashaje ye yamara umuvyeyi cyane naho yo Imana yo muhamagara mutakiri kumwe kajya kantu k'umuvyeyi kaguma karimo none kore ki bavuga ngo ngakabura ngo nikaboneka ngo ni nyina w'umuntu none se w'umuntu kore ko bavuze ngo kaboneka ngo ni nyina w'umuntu igituma je uko ndabitegeye igituma bavuga ati akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu umuvyeyi w'umuntu canke nyina w'umuntu amutwara amezi 9 urumva hanyuma akamuvyara amuvyaye akamurera akamukoze iki byose ego hariho n'abandi abapapa nabo hari abapapa usanga nyine bakora nk'akazi nkako nyene ugasanga baritaho ku mwana barigira iki byose guco mugabo umuvyeyi nyina w'umuntu afise akamaro kanini ya kumuzinya ku mwana nico kintu wota nico mbese ndacitse kinda ndamwise iki akaboneka ni nyina w'umuntu n'umuntu ubura ntaboneke none so wawe so wawe nawe ko atavanga ngakabona kaboneka ngo ni se w'umuntu ico sino kivugaho menshi ko najewe sinzi gituma batabivuga mugabo cyane mu byo numva mu byo nakuze numva umuvyeyi nyina w'umuntu muri make ni wafise agaciro cyane ku mwana ati gute kubera se aba yagiye kurondera akazi kuntuziye ku kazi kurondera amahera kugira iki byose agumana nandi umwana agumana na nyina wiwe urumva ntagumana se wiwe mugabo iyo bose bagiye gukora agumana n'umukozi mugabo iyo hakoze umugabo uwo mwana agumana na nyina wiwe nico gituma uwo mugani bawuce ngira ngo kuva kera kuko kera bavuye yuko ngo umuvyeyi ari we yasiga yaguma mu rugo nubundi nivyo byari ko byari bimeze umuntu zenya hanyuma akagenda kurondera urumva umwana yasigarana n'umuvyeyi wiwe na nyina wiwe nico gituma amubuze ababuze ikintu gihambaye mu buzima bwiwe je kuri je nico gituma numva ati umuvyeyi nyina w'umuntu nakabuze nze katashaka kubona nze n'umuntu abura hadashura kuboneka n'umuntu abura ashaka kuboneka urabona ko nawe rero utegerezwa kuzogira ko wigenza nyene ukazogira ati akabona umwana akazara kwita ati papa akabona ntikaboneke ni nyina w'umuntu asha jewe naho nk'umwana wawe ndaguhakarorera umwana wanje akuze ariho uramufise oya none haburiki haburiki ndaca muri processes kandi rero hari amakuru nifitiye numvishe kera urabize ko kera nakunda kuza ku rusengero wanyu bakavuga ati ngujya ngo ni next ngo ni future wa PAdiri yaravyumva banza usobanure ngaho nyene tuganire kuri ako kantu gatonya gusa nta kibazo PAdiri abantu bose bavuga ngo uri PAdiri byaje gute
iryo zina rya padiri ryavuye he kugira umuntu wese yisanga bagomba guhamagara padiri? So ni ntuzenya umugani w'abarundi ati ni ibintu birebire. Natanguye kwiyumva nko kumupadiri mfise imyaka 9. Aho nari mu ntuzenya mu nkambi nkiri muri Tanzania. Nyene mugasi nari bwagere gusangira sinabwagere gukomezwa. Mugana nabatijwe. Ndavuga ati mugabo ku mutima nkaguma numva nshaka umupadiri. Ndabibana yenda byumvamwo haragira igihe ndakura ndakwiza imyaka yo gusangira niyo gukomezwa. Ndakorera mu ntuzenya mu rusengero. Nyene biguma biduga. Nshitsi niho nyene naciye nguma ndayikurikirana buke. Mugabo harageze igihe harageze ugati oya ibi bintu sinshaka kubibandanya ati k'Imana ndayivuyemo. Hari icyo abandi banjyanye. Abantu benshi numva bagenzi banjye bavuga ati biraryoshye. Hari icyo bakujyanye. Nanjye nkavuga ati ibyo bintu baguma bavuga nanjye nikugerageza. Uhita ubivamo. Ego icyo muri make nicyo cyatumye kiri muri byinshi cyatumye nabashaka kumviriza ibyo bintu baguma bavuga ati none bino bintu baguma bavuga ati bimeze ukuntu bino bintu no bivuye none araba ugasanga umuvyeyi aravyaye abantu babubatse aribarutse uzosubire ntihajyana ati uzogu navuga ati none nangaye mu majambo nzoyumva ajyaye. None wo gutara umuvyeyi ivyo ngo bikubwira se? Oya niko navuga ati nzoyumva ajyare kugira nshike kwa ayo majambo. Hari intuzenye intambwe zitangura kugira intuzenye gutanga. Bisobanura rero mu ncamake wumvirije abantu uhita urabivamo. Oya numvirije umutima wanje kwa nta muntu numwe ashobora kumbwira ati kora iki niki. Padiri izina ryari ryamaze kugufata? Nubura cyakora. Umuntu wese ambonye padiri. Urabona ko n'umukobwa ashobora no kugushima ngavuga ati oya uje ni padiri ibyo nta kimwe ushaka kumushima ko ni padiri. Urabona? Oya acha mvuga ati yego ni ritazi hano mugasi ndabo. Rero no munsi rero kuje TV babwiza ukuri rero uti byose ndi padiri yenimo. Uri ready? Oya kabisa neza sindi padiri. Ndi umukristo asanzwe. Ndi umukorezi yasanzwe nyene gusa mugabo padiri sindiwe. Padiri wavuye. Padiri yavuye. Aravuye. Naho ushaka kumviza ibyo abandi bagize. Biraryoshe kuba n'ikindi kintu intuzenye. Biraryoshe kuba ufise umuntu akwita papa. Mugabo navuze ati upadiri ntiburyoshe kandi nipfuza yuko mwa kino gihugu twogira ariko mana yanje abarundi ba padiri benshi. Ubona ko ibintu byose byayangaye. Upadiri wari kubushobora? Upadiri wari kubushobora? Imana yamfashe nkayibandanya ariko bishobora. Wari kubishobora kwera? Imana imfashije kandi none ko numva ngo hari abapadiri usanga bafise abana ku ruhande. Ikinjo no ivuga ko ego barahari. Mugabo ni nka kurya usanga dawe na Karolero nko mu muryango usanzwe hari igihe usanga ufise umwana nyene ujya uvuga ati namubyariye iki urumva nyene wamakosa cyane uvuga ati mugabo kindi avuga ati ikibi gitwaga iwabo no mu bapadiri rero hari ha padiri bukuri kandi bakurikiza amategeko kandi babigiyemo kubera bavyumva kandi bari mu muhamagaro. Mugabo n'abandi usanga babigiyemo kubera naka yavuze ati nshaka umupadiri naka yambwiye mbasa nk'umupadiri kubera ikibivuye mu vyo yazaragiye ntuze mugabo wewe atavyumvamo ugiye ku umupadiri utavyumvamo usanga wakoze ni nkawe yaje navyumvamo kandi byarambabaje mvuyemo byarakubabaje cyane gose none wowe bisubiyemo kutararongora yambabari nekata ndabari ndakwereke uzorabe mu ntuzenya mu misa canke mu masengero hari ugwaruka ubonayo hari ugwaruka ubonayo ugwaruka gwaruka go kaba
gwaruka anyway none hari ufise muri kano kanya nimara gutesha umutwe umukunzi uri nawe urafise umukunzi ubu padiri basi ubona ukiri padiri baka none nova mu padiri nkaca nguma nicaye gusa atara kibe ndiko ndagiye ubu nabizohava bivamwo tukazoza kunywa nivyagera Imana ibihezagiye kandi bigashika ni nkajyare we nk'umuntu uze mu bitekerezo byawe wiyumvira ko ushaka kuzogira kuzorongora ryari sha intuze nyabira cyari mu ntuze mu migambi kandi urazi yuko uracyari progress hano urazi yuko bigoye kurondera amafaranga kugira ukwize ayozana umugore canke nayo tunga umuryango ni ngombwa kugira ubugeni se ni ngombwa yes ni ngombwa yeshi nshaka gucika izamu oya sikugenda ugakwa sikugenda kwa nyina w'umukobwa gatwara n'abaze nkabangahe none ntavuze ati ngiye kwa nyina w'umukobwa nkavuga ati narakunze umukobwa wanyu ego baramumpa inkwano ye agashimye nta bindi baramumpa nkamuzana muhira ariko aho mba neretse rubanda abarundi canke abagenzi canke abavyeyi yuko mfise umukunzi dukundana mugabo simba neretse Imana ati ndafise nshaka Imana waramaze no kuyerekana nta muhezagiro w'Imana mba mfise umuhezagiro w'Imana ubuhari gute ubuhari aho utagiye kubusa nimwe mu busa muri babiri oya sitwe tubusa turi babiri ego turabusa turi babiri mugabo ni ngombwa uhabwe ugende kuwutora ugende kuronka ntuze nivyo reka twizere reka twizere ko mu myaka iza nawe uzogira mugabo nina nivyaho nagutumira kabisa ni kuntumira tukaza tukinywera ego padiri yabivuye nabandi mu birimwo ababirimwo nabo barimo baravuga ati nshaka umupadiri ni kiye kintu bababwira kabisa kuri je babivemwo oya ndabasabira ku Mana bibandanye bavyumva ko ari umuhamagaro wabo kandi bumva yuko bavyishimiye kandi bavyiyumvamo babikuye ku mutima ntibumvize amajambo y'abantu kabisa jewe ndabemereye kuzenda basabira bwa babandanye umuhamagaro wabo kandi bigishe n'ijambo ry'Imana ku isi yose kwa turakeneye mwiki gihe brother turakeneye Imana imfashanyo y'Imana haraka video narembonye yesterday uri mu mama ne maravuga ati nukuri kw'Imana ngisi yarangiye ngo je ngiye kwihana ivyaha nawe niko bibona kwisi yarangiye ariko ndakubaza muri make isi kiragenda bukebuke iri mirihuta uravye mwibiko biragira isi kiragenda mugabo hari gihe izofata highway idasubira gusubira inyuma ngira hagarara uravye ibiko birabaho kw'isi ibintu birimo biraba umuntu arabera akavuga ati nukuri kw'Imana ini ya misi yanyuma Imana yavuga ni ya misi yanyuma nukuri kw'Imana ni ya misi yanyuma uravye nk'ibintu uzenya ego niturinjira mu kiganiro we reka twinjire mu kiganiro akunze ba JTV online uyu turi kumwe ni John numu diaspora ari ngaha ariko bivanye n'akanya dufise gakenya nawe nyana ari busy bivanye abantu bo mu Burayi barabizi ko umwanya keshi abantu usanga ngaha bari busy usanga ari busy batari ku kazi usanga barimo barakora ibintu byo mu rugo John hari agatopic Jane nateguye nshaka kuza ko tuganiraho gatonya nta kibazo tukaganira nk'umuntu uhamenyereye ngaha nk'umuntu umaze imyaka myinshi kuko twaraganiriye ngati maze imyaka ine kweri mu ncamake reka tubwira abantu bakunzi ba JTV online uramaze igihe kirekire ngaha muri Australia sigitoye kandi sikinene gusa ni kirekire naka topic nashaka kutuganiraho nk'abantu kugwaruka kugwaruka education
education yo ngaha niyo muri Africa aho twaje tuva itandukaniye. Hari abantu bashaka kuvuga ati ngo yaye ngo urumva education yo ngaha ngo ni urumva, ariko ndashaka hari itandukaniro. Hari abantu bashaka kuvuga ati education yo ngaha yo mu Burayi niyo nziza, bakaca bashiraho akadomo point. Ariko usubije amaso inyuma ukaraba education yo ngaha niyo muri Africa, there is a big difference. Huge. A big difference. Yeah. Nini ya cyane. Okay. Ati nini ya gute. Uravye ndaguha karore. Mu bari mu Burundi canke mu bace muri Tanzania je naciyemo. Uravye intuzenya abantu ingene twiga. Ndaguhe nakarore. Hano icambere ki difference yo ngahana hari ya ntuzenya amashuri hari icambere ni ntuzenya nuko uravye amasaha babikurikiza. Uravye mu nkambi twatangura saa 2 tugashisha saa 6 kwa dufise isaha imwe yo gutaha tugiye guteka ugiye gufungura cyo dusubira ku ishure sana. Uziko ivyo bintu ndavyibuka kera wata saa 6 ukashusura sandwi na sandwi ntucerewe sandwi ukashusura sandwi ukavuza iminota 70 kugira umva nembuba iminota 30 kure y'ishure warahagenda n'amaguru iminota 30. Oya n'amaguru n'ubundi ntare bara amabaskeri ara amero kazezi hari araba bafise amabaskeri bari bagize hajuru gatoyi muri primaire muri primaire. Oya mvuga ku bavyeyi babo muri primaire. None nk'umuvyeyi afise baskeri ntiyatwara umwana wo kwintuzenya kwishura. Wewe woronka uwo mwanya n'ubuzima rimwe na rimwe nko mu mwaka basi. Okay, sawa. Mugabo ugasanga iyo byose turabikora kandi dufise n'umwete. Mugabo ngaha garukiye kwica. Aha nta ego turafise vyose novuga ati ishure baturihira nzenya turariha makeyi umuntu akiga ugiye mvuga muri primary school na high school amahera uri kurigira muri prive ego birazimvye gatoyi. Mugabo umuntu uzenya mu mashuri asanzwe ya leta uri amahera makeyi cyane abaho. Ariko ugasanga tuko turagira intuzenya ishure niko turayifata nkuko twarifata tukiri muri Afrika canke uko abarundi barifata ubu bari mu Burundi biri different n'abariko barayifata nyine ngaha barifata kubera ngaha wigushatse. Agiye bakubwira ati umuvyeyi avuga ati yagiye umwana yagiye ku ishuri ugasanga n'umwana yigiriye handi. Mugabo ivyo tutabigiyemo cyane n'intuzenya ingene bigisha n'ingene ishaka bashaka ryo kwiga. Hano turafise advantage nyinshi gusumba hariya umuvyeyi aragenda kurima akeza akadandaza ivyo yarimye kugira agire iki umwana wagende ku ishuri. Hageze university naho niwe wirihe uci yavana he. Dufate nk'abana badafise abavyeyi ari imfuvyi baca banga na hantu bokurishure. Mugabo uje mwana afise intuzenyisha akajyo kwiga n'inguvu. Je nkunda kuvuga gute abanyafrika baturusha ibintu byinshi, abari muri Afrika ubu baturusha ibintu byinshi. Ati gute barafise umutima n'umwete wo kugenda kwishura ari bonyene bibwirije kubera avuga ati yuko ishure nzorikura mwiki, ishure nzorivanamwo hariya, ishure rizonshikana hariya, ishure rizotuma ngenda hariya. Mugabo ngaha ariko ngaha nabo bafise intuzenye ibintu byinshi bibasha amazi bavuga ati nintiga nta ngorane nzogera muri factory nkore. Na hariya muri Afrika yafise ibintu bibasha amazi byinshi kandi. Oya rekini ngaha umuntu ngaha keshi ugwaruka gwishi ntigwiyo bivanye n'ukuntu batagenda n'ukuntu babavuga ati anyway nzogera ko online na applying akazi nkore. There's no need to work. Yes. I mean there is no need to go to school. Nivyo navyo birimwe ibintu bigira bituma
ugaruka nka rutiga avuga ati je ngiye mu 10 haje mu 10 gusa iya 12 ayirangije cyangwa mu 10 no muri ya 12 ntari ndagushikaye avuga ati je ngiye kuramera nabonye kandi acashikira he muri factory akava intoke za urabona nyene mugani wawe uko bivuze there is a different Africa uvemo mu ishuri ukora iki ugende kurima reka benshi bagenda kwishi kuvuga ngira ngo gutinya kurima urimye naho ivyo wimbura intuze nyama nta nivyo nta bintu byinshi birimo byo gutunga cyane ego abari nka Bujumbura baragereza bukebuke muga abari ruguru bacu bagira gute bararima ayoshira umwana muri university amuvanye ruguru amujana mu Bujumbura barabo mu vyacu avuga ati je sinzopfa nkase Bujumbura kugira ni hero umwana wanje tugarutse kuvyo twatanguriyeko igituma abantu bavuga ati umuvyeyi meki mwe twavuga umuvyeyi kaboneka nyino kubera iki umuvyeyi arakwihebera arakwitangira n'umupapa arashaka kwihebera umupapa ni gake wenda tuzogana undi munsi je nawe ko je nawe tuzogana undi munsi tuzogira ikindi kiganiro ko ndabona hari abapapa kumengo abapapa nta kizero bafite ndabashigikira cyane gose kandi barakora cyane gose nibo badufashije kugira nizenye ibintu byinshi mugabo ntibasumbya uburemere abamama kandi nta naho bokwegera nizenya kubama nta bokwegera kubera iki umumama atwara umwana amezi inda bari kumwe amezi 9 kuwenzura PAdiri ikirundi cyaje anyway atwara umwana amezi 9 akababara akavyara umwana akamwosa agakura urazi abandi ngene bameze nevyo abana akamugwana ko byose akabikora kacavuga ati naramuvyaye naramukujije reka ndamugiye nibi agene no kwishura ugasanga umuvyeyi apfuye avuga ati umwana wanje shaka zogere hari basi ndakubaza iyo umwana ari kararira abapapa benshi barumva ko umwana ari kararira canke bavuga ati umwana ari kararira ngene kumutora baca bagira iki nawe bari umugabo urari umugabo yagize nk'icyago imbere je akago yagize nk'ibyago koreki atanguza noye bari umuntu w'umugabo cyane noye bashaje noye mama we yoba yarapfuye akini iyo itegezwa kuza waye papa amufitiye akamaro kanini yamugiriye byinshi yamufashije byinshi umuvyeyi cyane mama henda kwereke je naho nosaza nkagira imyaka 100 nzogoma nibuka mama muze nzomwibuka mugasi ntibinganya n'umuntu mama kora abavyeyi bafise amateka menshi abavyeyi oya byo nukuri je ndubaha abavyeyi yabo umukobwa yabo umumama yabo umukecuru ibyo bintu aho ndamubonye hari hose kore ndamwubahiriza kunda bizi abavyeyi bafise nibo batuma hakuru kuko nibo bavyara abagabo nene basi ndakwereke nibo bavyara abagore ndaguha karore webaza umugabo kugira kure ashobore kuzana urugo rwiwe avuga ati reka mfate umugore wanje neza nyene umugabo nyene ujya afise nyene responsibility yose biva kuba mama tudafise abamama twebwe abagabo nta na kimwe twaba nicyo gituma Imana yavuze ati reka ndabarungikira ndabaha umufasha si umuvyeyi wawe n'umufasha wawe kubera iki aragufasha muri byose aragira intuzinye byose uragenda kugira ugasanga urugo rumeze neza ruratunganye mugawe umupapa cyaca akora yumva ivyo mama mubwiye akavuga ati no mwana yangwaye no munsi kashavuga ati genu nzanire inkoni mugawe umuvyeyi mu mama ni gake aza kubita umwana wiwe vyovyo ni gake mugawe umupapa
sha nta mujinya kugirira aragukubita nta mujinya kugirira kubera iki nimba mufitanye ijya relationship ikomeye cyane nk'umumama wa nk'umuvyeyi mugabo mama wawe kwa ijya relationship mufitanye ego arashobora kugira gutaka gukubita gatoyi nyine akavuga ati genda wawe nshavuje mugabo ntiyo gaho awukubite cyane nyine ngo babare evyo so tuba twinjiye handi hantu ariko turacari hahandi nyine turacari hahandi ni ugwaruko rw'ungaha rero ugwaruko rw'ungaha biva na opportunity nyinshi bafise babandanye kwiga babe taking for granted my advice yawe kugwaruko rw'ungaha ni kubandanya kwiga inuzenya kubera mu barundi bari hano fatiye mu barundi bari hano amaze kubona canke amaze kumva dufise bake ariko baraheza university bake muga abandi tusanga ibintuzenya education canke education bayitwara for granted kavuga ati je ndiko ndagenda kuri amahera azohera nje bituma bayita amahera azahera kubera nta kuntu wota ikintu cyo gufasha mu myaka ingahe canke mu buzima imbere utabona ugende ko ntuzenya ngo cyukireka ko ntuzenya ego abanyafrika babajene canke abanyeshuri barashiramo ingufu kuba nta hantu bagenda kugira ati mpeje ishure ndagenda kuronka amahera ndagira iki byose ibyo ntibafise iyo opportunity mugabo hano dufise opportunity ko turayikoresha na ntitwiga ndakwereke nk'akarorero ufashe GPS urabona iyo ariko arabitwara mukanya ufashe GPS ugashiramo address yawe irakwereka aho uca hose irakwereka naho ugiye mugabo ibyo uza gucamwo mu nzira ntavyikwereka niza kuvuga ati metero 2 hariho yaguye canke hariho agisida canke hari igiti caguye canke hari intuze yagize yukwereka yuko uragenda nta higucana ati teninga ugiye mugabo gasanga habaye accident ubibonaho bishitseho n'intuze n'ibyo navuga nkurikije kuri yadwa n'Imana ikwikora Imana ivuga ati je ndaziho naho aho uri naho nshaka kukugeza mugabo nzokuyobora kugira ushike hahandi ego tuzohura n'ingorane tuzohura n'ibiki byose mugabo ntitugire Imana yadushitse yararushikanye ngaha kandi n'abantu benshi bifuza kuza ngaha mugabo siko biri Imana nzinya siko yabishatse muri make ariko twebwe turi ngaha dufata karorero dutanga karorero tuvuga ati ego turafise intuzenya leta yatuhira university tukayishura dutangiye gukora akazi yaba abarundi bayifise nk'ivyo iyo opportunity bayifise bari muri Afrika nibo ba mbere botangura kuyitora hanyuma nkacangaruka inyuma nkavuga ati muri Afrika canke mu bihugu twaje tuvamwo nk'umikambi ko benshi babaye mu makambi kenshi hari abantu baza nko kwibarabara umuntu babako bagahimiriza hari abantu bakunda kuza batanga amasomo bavuga ati kwiga bizogenda uku ni wiga uzobuku ni wiga uzoronka akazuza keza ivyo bintu byarakunda kubaho mu makambi ngira ngo nawe urabizi abantu babaye muri rukore so twamaze gushika ngaha ngira ngo maybe babantu ngira ngo badukuriye nta numwe ari maravuga everyone bari focusing n'ibintu byabo nta numwe ashobora kuvuga ati tubakangira ngo bahavemwo n'imiburi biri nk'abasore nka 10 bavuga ati waruka turi ngaha turabarundi reka twige twigira iki niki tuzoshobora kwerekana mu gihugu hari ikintu twize cyogirira akamaro igihugu so that thing ntavyo dufise ngaha maybe ngira ngo niyo mpamvu abantu benshi bafocusinga n'amafaranga instead of focusing in school kwice ndakugwanya gatoya no ngaha barabikora
mugabo si community yacu bikora amashuri yo niyo bikora uravye muntu uzenya mugabo ngaha aho bica bipfira work experience ugira mu wicumi iyo work experience bakujana kukumenyereza akazi mugabo nturaheza amashuri yawe yose ugeze mu wicumi bagutwaye muri work experience ugiye kumenyera akazi kuri jewe ivyo babikoze mu wa 12 kubera umunyeshuri wari karagenda agira iki ariko arasohoka n'ubundi agenda muri university agahitamwe ivyo ashaka hano bafise ntuzenye bavuga ati umuntu wese ahitamwe ivyo ashaka gukora mu mashure barabivuga ati ntuzenye amashuri ameze gute wize bigenda gute uronka akazi kameze gute utize utakurikije amashuri uronka akazi kameze gute ni muri factory gusa kwa nta muntu afise company yiwe azo gushira mu office yiwe utaheje no mu wa 10 cyangwa utaheje no mu ntuzenya no muri university urumva aho biragoye ucushikira hehe muri factory canke muri factory bikurunani uvuga ati ahandarushe ngiye gukora kuraba kandi ucugenda hehe kugira certificate zibiri ya kabiri canke ya gatatu kugira uronka ku kantu akandi kantu wohindura ngiye kuzokwereka ngira ngo in the future but kwishire baratubwira ikibi ndayibonamwo gusa kwishire turavuga kwishire baravuga mugabo muhira natwe abavyeyi ntitukikurikirana mana abavyeyi bo ngaba bari busy n'ubuzima yes ndabizi abari busy n'ubuzima bavuga cyane gose abari busy ndaguha karore tuve mu badukuriye bavuye muri Afrika bari baza ngaha dufate turakurira ngaha turazi education icyo imaze turazi turafise experience nizenya experience yo muntu uzenya yabatariko bariga yariko baraheba amashuri karoro kamwe twebwe dukuriye ngaha abariko baravukira ngaha canke abana bacu two turavyara mwibibi chataya tubareka rero bagende kwishira kuri vyabo nuko turi busy tuzorondera kwa twebwe dukuko cyakurira ngaha turamaze kubona life yayo ingani meze man biragoye yes but biragoye nico gituma ushaka kuvyara ushaka kurera umwana wawe mu vyaro muzi yuko uzomukurikirana ego n'abaheraga kwereke no mu Burundi biragoye kuvyara umwana ukagenda kumukana kwishuri hari abarungika kuri university bakaza bagize hamwe usanga bagize ibiki byose mugabo hari abavyeyi benshi muri Afrika bavuga ati uvuye he uvuye kwishuri icara ngaha agifise umwanya kibona umwana wiwe agifise umwanya ndavuga ati icara ngaha kuranga amakaye mwizi biki nsobanira ivyo mwizi ufise ikihe kibazo hari ivyo udategera bagerageza gufashanya canke uzi ko ngabitabaho ibyo bintu wareje kuvuga je nabona muri Afrika kera cyane gose muri Afrika birimwo ugabo ngaha dore ngubu ufata umwana wawe w'imyaka 18 uramwiceritse ngaho ngaragukunde ubwo yo nagukubita umuteshe ngaha agifise license aragenda kwiga ega license yiwe ni 18 says 16 amaze kuronka license yiwe ava kwishuri afisa kandi kazi ku ruhande like McDonald delivering stuff canke abahoro nyuma yo kumuganiriza gute ubuzima buragoye ubuzima bwaragoye man hano biragoye none okay nje gituma navuze yike isirikira ikyo iratembera igenda niragira muri highway niragira muri highway muga ntiragira muri highway izogera muri highway tugotwe turakurira ngaha tutita kubana bacu cyangwa tutavuga ati reka abana bacu tubavuga ati dufate nakanya basi no mu isaha imwe tuvuye kuruhuka tubaganirize cyangwa isaha imwe tugize inzo tubaganirize tumati bariko bari mu bihe bintu bariko barakora iki aho rero nto highway zo bitangiye nivyo nitwa abo dukuriye ngaha kandi tuzi ubuzima mugaha ivyo nitabikora kabisi sizo bigiye muri highway cyane gose okay
tutabirandira kuri ibyo bintu ngira ngo umuntu yumva runo rurimi rwacu ngira ngo yumvise sasa rero giye kwibaza kino kibazo dukora iki community ikora iki so icyo gihe niyumviye kandi banambwiye ndafashe mwo nakoramwo na jewe hano turafise ugwaruka ruriko ruraheza amashuri cyane cyane university twari dukwiye nka community kwicarika abari muri high school n'abari primaire dufate nk'umwana ari nk'abana bari mu mashuri yo muri 6e kubera barabihindura azi ko secondaire itangurira mu windwi nkuko byari biri mu kandi biri mu nkambi muri Afrika aha twari dukwiye gufata tukagira nk'umunsi umwe mu mezi 6 urumva canke rimwe mu mezi 3 gutyo bakaraba bajya ariko baraheza amashuri akaba ari bo nyene kwa nta muvyeyi yoza kubwira ati mwana wanje ishuri rimeze gute akavuga ati wewe uri kurabimbwira nkandi siniko nta n'umwanya mwumviriza nta n'umwe kagira iki byose muga dufise umwanya nka community tukavuga ati bajya abana ariko baraheza university bajya ariko baraheza high school na secondaire baje hamwe baganire berekane neza ishure ico riko berekana bajye nyine bana uvuye muri university agenda kubwira ivyiza biri ku mwana w'umuntu biri muri university ku mwana avuye muri secondaire wa secondaire nawe yayahejeje yose 12 acagenda kunzenya guhanura umwana ari muri primaire akavuga ati uzo kwitware gutu uzoshiremo inguvu yego biragoye hano kwiga nzenya kuri ubushaka no kwiga no gukora akazi biragoye mugabo ushizemo inguvu ugashiramo umwete ukavuga ati ntute n'umwana numwe ukavuga ati jewe ngiye kwiga nimba afise akaraka nkora hajya hije ndabingene ndabifatanya uko uzoca usanga ujya mwana ariko ari avuga ati uyu n'umugenzi wanje abimbwiye kandi yamaze kubikora ndanamubwiye ati mfasha yo namfasha kanyereka ningenda bigira nize ivyo yize yavuga ati dufashanye hano ukagira ikintu nzenya guco mugabo bitabaye guco abana benshi dosanga muri mu 10 bavuye bagiriye kwikorera akazi kandi atabana ko barega muri university birababaje kubona abana benshi batagenda kuri university mugabo ego ubuzima bw'ingabo batandukanye n'ubwahari kandi ngaha ni ibintu byinshi dukeneye kandi ngaha ni ibintu byinshi biduhanga mugabo ntidushire university ntidushire amashuri hasi ndabwo nk'akaroro muri America amashuri education iri hasi cyane urabiye ku bindi bihugu si muri education gusa America ntisi yambere iri nko muri 4-5 gutyo urumva kandi yateye imbere kandi afishe ubushobozi mugabo ugasanga amashuri ari hasi nongaha nuko guko mugabo aho turagerageza banafasha n'abanyeshuri kuvuga ati ntibagire ilone ntibayiyumvira ko bariga mugabo akiyumvira ati naronka akazi leta ntizonyiruka ko ngo ntaronsa akazi ngo ndamuherenga nzenya minevare bandihiye wowe uriha uronsa akazi kandi kakuriha neza niho utangura kuriha iyo niyo advantage muri Australia dufise gusumba handi hose kubera leta irakwitaho ikakurihira ikavuga ati wewe genda wige ibindi tuzobiraba mu nyuma nuko bimeze intuzenya musubiyemwo nuko twoja hamwe ugwaruka dufashijwe na community n'abavyeyi bacu bakaza tukabereka ati abana bacu bariko barashika ku intambwe tumaze nkubu ndakubaza Claude muri Brisbane nzima ndakubajije umbwire namba z'abanyeshuri bamaje university bambwire najewe b'abarundi oya mugabo numva ngo bakoze nzenya graduation mugabo ntibavugwa kandi ntiberekwanwa
kujya kutavugwa baca bagenda ku ruhande ukamenga bigiye bakoze sintuzenya nta kamaro bimaze kuri we birafise akamaro no kuri community birafise akamaro kuba dufise abanyeshuri benshi ariko bariga ariko baraheza amashuri ariko barashira nk'umwete Burundian community zobikira zamuka izavuga ati turafise natwe aho dushobora kwerekana ubu sinakubwira ati ni namba zingahe z'abanyeshuri zimaze university canke zimaze high school ubwo butumwa bwari bugiye ngira ngo kuba kuri community yacu exactly yes tutarandiriye kuko iminota irimo iradusiga hari ikiganiro nakoze mu minsi heze cy'umukuru w'abarundi hari ibyo yavuze nk'ama message nakira ngaha si byiza kuvuga ibyo baba banyandikiye abantu urumwe muri bamwe bashimye kongera ngira ngo kunganira sinzi kunganira byo umukuru w'aba community ngaha yavuze ngaha inuzenya mufashe gatoye inuzenya yiwe ntayo nabonye inuzenya ikiganiro cyiwe umbwire nk'ibintu bibiri yavuze mu canke nyamukuru yashimikiye nabonye agapande gatoye mbwa sinayimaze yose icyambere yaravuze ko dufise ugwaruka ngaha turafise ko dufise umukuru w'ugwaruka cyarivuze ati kandi barahari ibyo bakora mu mwanya nyene twarimo turavuga kubyerekeye n'ugwaruka navuze ati reka ndagakubitemwo nawe numve reka ndakikubaze numve ko nawe muri ugo gwaruka wo burimwo ngira ngo nanakwibarize mw'ivyo bintu yavuze ko hari ibyo barimo barakora hari ibyo barimo murategura se ko yavuze ati barafise umukuru w'ugwaruka ngaha nawe uri muri babandi uri muri munyene mumbo yashatse kuvuga ego ndugwaruka kuri muri make ndugwaruka rw'abarundi ngaha urumva kandi umukuru w'ugwaruka ngaha w'abarundi arahari ninde ni Jonathan nimba ntihenze ni Jonathan yavuze ko ari Jonathan mugabe bashaka guhinduka baka kanya bashaka guhinduka kuva avuze iyo interview gushika no munsi nawe uremera ko ari we bashobora guhinduka mwana mutoye bambwira ko ari we ndamufata ko ari we kubera numva ko ari we umva ndayifata guco umva sinovyinjira mu ngo baramutoye arafiswe n'abatowe mugabo giye mu kumuze sinarimo kutora mico gihe batora sinarimwo sinzi n'amatora aho yabereye bico kugwaruka turacafise akazi ngaha turacafise akazi erega niwe mubwire nyene mubwire uwo mwatoye ndakwereka nawe numukuru w'ugwaruka mugabo ugwaruka anje ntizenya muri general turacafise akazi ati gute kubera twebwe tutahagurutse ati dushaka iki niki nemera amaze kubimubwira jewe ntavyo ndamubwira mugabiri mu nzira yo kubimubwira ariko mu bandi ba jeune sinzi ko bavuga canke batavuga mugabe je ivyo mbona ntibariko baravuga mwamutoye ryari baza nkubaze je mbona kwibari je nagiye mu ntuzeye je mbona kwibariza mwamutoye ryari mwamutoye ryari je navyo nzi sinzi nzenya ndakubwiye ati sinzi ngene yatowe aho mbwiye ati bamutoye ryari yagiye ko uyu mwaka icegera ciwe ninde sinokubarira mugabe bitavuze abantu bari barumviriza intuzenye bo ngaha muri community cyane cyane ugwaruka nabandi ntibanyumve nabi kuri jewe siniko singwanira intuzenya ibyo ubutegetsi canke ngombe intuzenya canke ngombe involved cyane gusa jewe icyo mba nshaka ugwaruka tuje hamwe tuvuga ati ugwaruka bw'abarundi twa turakora iki twa turafashanya iki twa turagira intuzenya hari ibyo bamaze bakora kandi nabashimiye cyane nabyo bari bamaze iminsi bakora imbere ya covid baza barashimira canke bagira party abaheje university n'abaheje intuzenya high school n'abaheje primaire
yes ibyo ni byiza but that's not enough ntibikwiye dukwiye gukora n'ibindi kugira ibintu bivamwo. Okay, mu Barundi turafise abatwita benshi Mugandi turinga Barundi bicuturinga bo hanze Padiri cyane cyane abazungu. Padiri je nashaka ndakwisabira ikintu kimwe sava niki wosaba uwo muntu uzenye uwo mukuru w'ugwaruka niki wo musaba cyo gukora dukora ibintu byinshi byigisha ugwaruka kandi bihanura ugwaruka kubera ugwaruka ruri involved in community. Okay, ntiruja muri vya bindi ntiruja mu rumogi ntiruja kunywa itabi ntiruja kuraba abana hariya canke ntuja mu biki byose ruguma rufise ruvuga ati oh naho ndi muri ndafise abantu ariko barakora ibi nawe ariko arakora ati yumva yuko abirimwo navuga ati nange shaka ngende nzogende kubaza nange ndabijemwe akaceva muri vya bindi mugabo adafise na kimwe ariko arakora avuga ati community irakora avuga ati